Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ni umwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari umwanya tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Gusa kandi murano makuru tubabwire yuko turaza kugaruka vy'umwereko kuri uyu munsi genekerezo 11 munyonyo uyu mwaka, aho hari ivyabaye mu mateka y'isi nkuko tuza kubigaruka ko. Amajambo ya Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem yababaje umukuru w'igihugu gushika naho amuvuga isinzi ry'abantu ryakoranye nayo yatumye kandi Angelina Ndayishimiye nawe agira ico abivuga ko. Bamwe bati dufate iki tureke iki. Amajambo Faustin Ndikumana yavuze ndetse akishugwa ibitutsi bikomeye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na amajambo benshi bagiye baragaruka ko yoba abafise ibimenyesha makuru vyandika, abafise imbuga ngurukana bumenyi batambutsa ko ibiganiro n'amakuru vyabo, ndetse n'abafise amashiramwe yigenga abo muri societe civile ndetse n'abo mu bisata vya politike, gushika naho abamenyesha makuru mpuzamakungu nabo babigaruka ko. Uyu Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem tubibutse yuko yagaragaje utunenge twibonekeza mu miyoborere cyangwa se ingene igihugu gitwaye n'imigambi indongozi zitangaza itaja mu ngiro, mu gihe Evariste Ndayishimiye we yamwifatiye mu gahanga avuga yuko umuntu adafise umuryango cyangwa se adafise umugore ataco afise yobwira abarundi. Angelina Ndayishimiye ati abo bantu baraba ivyo umuntu yambara n'ivyo afungura nimbura kimazi. President Ndayishimiye mu minsi iheze niwe yivugiye amajambo agira ati jewe naragiye kudoriya inzu Faustin Ndikumana bamwe, ivyo yambara costume nziza n'ikirato ciza, ivyo afungura igitoke bruschette n'ikiyeri. Arongera ati naragiye kudoriya wa wundi aririmba ko ubuzima buzimvye nta kwashagwaye, arya neza, aba mu nzu nziza, yambara neza, agendera mu modoka nziza. Bamwe bati ese burya gushinga urugo bifatwa nk'amagorwa. Akamo President Ndayishimiye atera Faustin Ndikumana ngo yubaka urugo kameze nk'agatsindi, umengo amuhamagarira amagorwa canke igihano, umenga amubwira ko umugore ari umutwaro kubera ivyaza arasaba ratio n'ibindi. Kari umugabo rero naza n'umugore nawe aronko umubwira ngo zana ratio. Kubwa Ndayishimiye ushoboye uwo mutwaro w'umugore ngo niwe wenyine akwiriye gutanga impanuro ku buzima bw'igihugu. Bamwe bati ese none burya abakenyezi bose bameze co kimwe mu ngo? Burya ni hari abasore baronse abakenyezi basanga nyabona baruhutse. Ese n'abakenyezi bafashanye n'umugabo kurondera ibitunga urugo bakuzuzanya? Ese n'abakenyezi imbere usanga aribo batunze imiryango? Ngo yamara ntawo bideha n'abakenyezi batoroshe barabaho. Babandi David Nikiza yaririmba ngo ni temba ntereke, ukamuha imodoka aragasimba akayanka ngo oyaje nishakira indege, ukamwongera yindi akarahira karengwa ngo oya datanje nishakira indege. Nguye n'umukenyezi yama akuraza kurya musonga mu gusaba ibitagira igiciro nkuko Nikiza David yabiririmbye, urinda usaza uvuga ko igihano ca mbere mu buzima ari ukurongora, mbere ukava wibwira ngo bose bameze gutyo. Sivyo, benshi n'abanyamahoro iyo bahuye n'umunyamahoro nkuko bitangazwa n'abantu benshi batandukanye. Nimugiye kandi tubandanije n'ubundi kuri iyi nkuru iri kiravugwa cyane mu gihugu c'u Burundi, cyane kuri igaruka kuri Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem, ngabavuga ko n'ubukene n'inzara biri mu gihugu ari neva yabizanye n'abarundi bahindutse abana b'abanyamahanga barimo ba Pacifique. Aba bana b'abanyamahanga ng'ivyabo vyose bimenywe n'abanyamahanga bafise inzigo y'igihugu ciza Imana yahaye abarundi. Ayo nyene naye akaba ari amajambo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavugiye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze igenekerezo ya 5 munyonyo y'umwaka muri komine Matongo y'intara ya Butanyerera, aho yararamutse ashikiriza Mustaneri mushasha Janvier Kanyana. Ndayishimiye yagarutse kandi ku kabare kubatswe na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem, aho avuga ko kadateza imbere igihugu kuko arako kuriramwe amafaranga. Faustin ngo yakubatse kuko yabonye ko abarundi batanguye kuza bararonka amahera kugira baze baragenda kumugurira. Umukuru w'igihugu akavuga kandi ko adakeneye kubona buramatari canke Mustaneri mu biro, bategerezwa kwama mu banyagihugu kubera kuko borora inkwavu. Bamwe n'abandi bumvise ayo majambo y'umukuru w'igihugu bakavuga ko
abajejwe intwaro bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bamwe batazi nico bajejwe ngo nimba akazi kabo arako kuguma biruka mu banyagihugu ngo nimwiyumvire namwe ako kajagare mu gihugu babura amatari ba mustaneri abakuru b'amazone n'abakuru b'imitumba yose hakiyongera ko umukuru w'igihugu n'abashikiranganje buri munsi birirwa mu banyagihugu abanyagihugu nabo hakuja gukora bakirirwa barindiriye abo bategetsi nkuko bitangazwa na radio Haguruka abo banyagihugu basaba abarundi kuva hasi ngo bashireho abategetsi bazi ico bajejwe atari uguteza akajagari gusa mu gihugu inzara n'ubukene n'ibindi bibazo bihanze abarundi bikaburirwa inyishu. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira abarundi bashobore gushika ku iterambere rirama abandanya kwerekana ko ibiriko biba ku ntwaro Ndayishimiye byose bizobazwa Ndayishimiye ngo nimba yishinga kuvuga gusa ko yabuze abamufasha guteza imbere gusa kishinga kwiyegereza abashiririye ataco bamaze ngivyo nta wundi azobibazwa atari Ndayishimiye. Ngaramutse akoresheje n'abanyamahanga ariko bagafasha biboneka igihugu kigatera imbere bizoshimirwa Ndayishimiye. Faustin Ndikumana kerekana ko hariho n'abashiririye baganwa n'umukuru w'igihugu babishoboye ariko babohwa mu kazi kabo bakabura uko bagakora kubera amategeko mabi bahabwa hamwe nuko systeme CNDD-FDD yubatse itaborohereza. Ubwo Faustin Ndikumana ngo Ndayishimiye niyemange ko vyose azobibazwa mu gihe akunze gukura abandi ngo bananiwe nawe nyene ni umuntu nk'abandi hazogera igihe avuge ko vyamugoye vyamunaniye kuko igihugu siciwe nico abarundi bose ngo ntashobora kucitirira haheze haza uwundi mukuru w'igihugu kumbure hari ico we yofasha. Ni mu gihe kandi hari nandi makuru yagiye aravugwa cyane ku mugambi President Ndayishimiye yavuzeho gutangura wo korora inkwavu nga mu gihugu c'u Burundi aho benshi bibaza aho uwo mugambi woba warahereye. Imyaka 3 ya mbere President Ndayishimiye yatubwira ingene inkwavu zigiye guhindura amateka y'u Burundi buri kanya ari inkwavu gusa mu mafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024 no kuvuga isizeni y'umwaka uheze ibiro vy'umukuru w'igihugu bari babihaye hafi miliyaridi 350 yo kugwiza no gukwiragiza inkwavu mu mitumba yose y'u Burundi. Nta mutumba numwe w'u Burundi wahawe izo nkwavu nuko izo noti zimaze kuboneka rwa ruririmbo rw'inkwavu ruca rurahera. Mu nyuma Reverano Ndikuriyo abarubuye amavoka nuko umwaka urahera batubwira ko amavoka ari yagiye kuzana ibitoro mu Burundi twarutse batwereka ngo amavoka bashoye iburaya ururirimbo rwaracureshe. Muri gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2024 President Ndayishimiye ati ndubuye ubutare abakoroni banyegeje mu Kirundo. Yavuga ko mu mezi 6 gusa abarundi bazoba basezeye ubukene. Buduherutse kubona amafoto y'umukuru w'igihugu aherekeje amakamyo y'ubutare ngo ubushowe. Nta hane na hamwe kwisi ivyo bintu bibaho. Mu makamyo hari yiki ubutare bungana gute ubushobe kwande buzova mwangahe azokora iki ngo mu mwaka uza ntituzi iyi ni indoto nshasha canke ururirimbo rushasha bazoba bobuye ariko benshi barabaza bati ese za nkwavu zanyikiye hehe imiradi 350 zo zakoze iki tubananye twitega iterambere rizananye mu nkwavu canke zarahomvye nibazo benshi mu bahinga mu vya politike bibaza ariko kandi nkuko natanguye mbivuga igenekerezo ya 11 Munyonyo uyu mwaka canke se no mu yindi myaka ni itariki idasanzwe mu mateka y'isi reka dusangire gato icigwa cakahise hari saa 5 z'umurango kwigenekerezo ya 11 Munyonyo mu mwaka w'igihumbi 1918 amasezerano yo guhagarika intambara ya mbere y'isi yose yaja mu ngiro iyo yari intango imbere hasinywa amasezerano y'amahoro bita Traité de Versailles intambara ya mbere y'isi bamwe bayita intambara isumba izindi zose abasirikare bayigwanye bo bari bazi ko ariyo ntambara ya nyuma intambara yari hagati y'ibihugu byinshi yagwaniwe iburaya cyane ariko itandukira umugabane wa Aziya ndetse na Afrika yakoreshejwemwo ubuhinga bushasha yahitanye kandi abantu benshi cyane yongera ihindura itunganywa ry'isi reka tugaruke gato ku mbarutso y'intambara nkuko abanyamateka babisigura imbarutso y'intambara bayiganagurwa rya samuragwa w'ingoma ya Autriche Hongria Archduc François Ferdinand n'umukenyezi wiwe Sofia biciwe Sarajevo ku igenekerezo ya 28 ruhesha umwaka w'igihumbi 1914 aba barashwe n'umusore ava mu bwoko bw'abaserbe muri Bosnia Sarajevo wari umugwa mukuru wa Bosnia
Muri iyo myaka hari hasanzweho amatati. Serbia yashaka gukora igihugu kimwe gihurikiyemo ubwoko bw'abasiravye bose. Serbia yafata ko Bosnia ari intara yayo kubera yari igwiriyemwo ba Seribe. Autriche Hongiriya yo yari yarigaruriye Bosnia ntiyarota yirekura. Kwica samurago y'ingoma rero ya Autriche Hongiriya bigakugwa n'umuserbe. Autriche Hongiriya yafashe ko bikozwe na Serbia. Ni gutyo kwigenekerezo 18 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 914 Autriche Hongiriya yateye igihugu ca Serbia. Muri iyo myaka hari ibihugu vyari vyarakoze amasezerano yo gutabarana. Serbia yari kumwe n'Uburusiya n'ubu bwari bufise amasezerano yo gutabarana n'Ubufaransa n'Ubwongereza ico bitaga Triple Entente. Ku rundi ruhande Autriche Hongiriya nayo yari kumwe n'Ubudagi, Ubutaliyano vyiswe Triple Alliance. Uburusiya ntibwatevye kuvuga ko buje gutabara Serbia. Ubudagi nabwo buja ku ruhande rwa Autriche Hongiriya. Mu mwanya muto ibihugu vyinshi vyarinjiye muri zo ntambara. Impande zibiri zagwanye muri zo zari zigizwe n'ibihugu bikuru bikurikira. Aha mbere turaba dufise Triple Entente. Ubufaransa yarigizwe n'Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya, Serbia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Brazil, Portugal, Ubutaliyane, Ububirigi, Ubugiriki ndetse n'igihugu ca Romania n'ibindi bihugu bitandukanye. Ni mugihe muri Triple Alliance hari harimwo igihugu c'Ubudagi, Autriche Hongiriya, Ubutaliyani yo bwahavuye buhindura Empire Ottomani, no kuvuga igihugu ca Turukiya c'ubu ndetse n'igihugu ca Bulgaria. Murabe neza kuko igihugu ca Italiyani catanguye ingwano kiri kumwe na Triple Alliance, ariko mu nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2015 Ubutaliyani bwarihindukije buja muri Triple Entente. Kubera vyinshi muri ivyo bihugu vyari bifise ibindi vyacura bufuni na buhoro koloni muri Aziya na Afrika, iyo ntambara yarageze no muri Aziya na Afrika. Mu Burundi hari mu Cibitoke ca Rugombo turafise imva z'abasirikare b'Abadagi bahitanywe n'izo ntambara. Iyi ntambara yiswe ko isumba izindi zose kubera hari vyinshi vyayibayemwo bitari bwabeho kandi ikabazanye impinduka nyinshi. Ni intambara yahuriyemwo n'ibihugu vyinshi ibera ku migabane myinshi y'isi, Uburaya, Aziya na Afrika. Abasirikare bayigwanye bakavuga ko bashika miliyoni 60. Intambara yahitanye kandi abantu miliyoni 18, no kuvuga abasirikare n'abasivile. Abakomeretse nabo bagashika miliyoni 21. Ni intambara yabonetsemwo ubuhinga bushasha, artillerie lourde, obisi, chale, brinde, indege z'intambara n'ibindi. Ni intambara yakoreshejwemo kandi uburyo bwose bushoboka, ikoresha ibisata vyose vyo mu buzima bw'igihugu. Amahinguriro menshi yahinduwe ayo gukora ibigwanisho. Ni nayo mpamvu bayita une guerre totale. Intambara yahinduye amateka y'isi nkuko abahinga babisigura. Ibijanye n'iyi ntambara vyateye bihinduka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 917 Abanyamerika bamaze kuyinjiramwo. Uwo mwaka nyene mu Burusiya habaye revolution buca burava mu ntambara. Mu Budagi naho nyene harabaye imigumuko mu mwaka w'ibihumbi 1918. Ubudagi buca burisabira ibiganiro vyo guhagarika intambara. Kwigenekerezo ya 11 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1918 isaha 5 z'umurango niho hasinywe amasezerano yo guhagarika intambara. Hakurikira amasezerano y'amahoro bita Traité de Versailles kwigenekerezo ya 28 ruhesha umwaka w'igihumbi kimwe amajana 919. Ibihugu vyo muri Triple Alliance nivyo zatsinzwe muri iyi ntambara. Ingaruka zabaye zikomeye kuri vyo. Ubudagi bwaratswe intara zose za Alsace na Lorraine, Alsace-Lorraine zisubizwa Ubufaransa. Bwaratswe kandi amakoloni yose. Ni gutyo Burundi bwahawe Ababirigi bwategetswe kuriha indishi y'umurengera. Empire ya Autriche Hongiriya yarasambuwe, havuka ibihugu vyigenga nka Autriche ndetse na Hongiriya. Izindi ntara zahindutse ibihugu vyigenga nka Yugoslavia, Czechoslovakia ndetse na Polonye. Empire Ottomani nayo yarasambuwe, irakwa ibihugu bimwe. Hama havuka Turukiya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 923. Uburusiya bwaratakaje intara zahindutse ibihugu vyigenga nka Finland, Ukraine, Estonia, Lithuania, Letonia ndetse na Belarusi. Mu ntumbero yo kwirinda iyi ntambara y'isi yose hashyizweho ishirahamwe mpuzamakungu bise Société de Donation.
ariko rero inyuma y'imyaka 20 haciye hatera ingwano y'isi yose igira kabiri Deuxième Guerre mondiale, bimwe mu vyayiteye na karenganyo kari muri traite de Versailles. Mutero irigenekerezo rya 11 Munyonyo ritwigisha iki? Irigenekerezo ritwibutsa ko amahoro y'isi yose ashobora guhungabanywa n'akantu tutibaza kabereye mu gihugu kimwe. Iganagurwa rya François Ferdinand i Sarajevo ryakweza intambara y'ishi miliyoni 18 z'abantu, yasambaguye ubutunzi bw'igihugu, yahinduye ingene ibihugu vyari vyubatse, yavyaye kandi ishiramwe mpuzamakungu Société des Nations. Iyi tariki kandi twibutsa ko amahoro mw'isi atabungabunzwe akarenganyo hagati y'ibihugu katagwanijwe. Umwanya wari wose ashobora kwaduka intambara y'isi yose. Muri kino gihe isi iragabura hagati y'Abanyamerika n'Abanyaburaya ku ruhande rumwe, Abarusiya n'Abashinwa ku rundi ruhande. Injyane ziriho zifatiye ku bintu byinshi, kugabagabana ubutare buri mw'isi, ikoreshwa ry'amafaranga mw'isi, ubutunzi bw'ubwenge nkorano intelligence artificielle, iganwa mu birwanisho rutura, injyane zifatiye ku kwemera n'ibindi. Ngo rero hatabaye abagabo nyabagabo, ingwano y'isi igira gatatu irashobora gusubira kwaduka. Iyo ubuyoho izohakwa gufata isi yose kubera ubushobozi budasanzwe ibihugu bifise mu bigwanisho rutura. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.